Nam. Ngize kibazo hewe. Nibiki. Fisi societe. Ibintu bita kudeklara. Egome. Kumwe na obeyere. Muvyo bakora n'amatagisi. Egome. Vyancanze. Yo Alida. Sabwe. Nyaruka muri Cacbu. Cacbu. Ni cabinet d'audit comptable au Burundi. Yuguruwe ngaho iwacu mu Ruyigi. Dufashe bagiye abantu bose bakora. Cyangwa bifuza gukorana na obe. Kuko bakora bisunza amategeko. Sabwe. Birakemutse. Urasi ko twara abantu benshi ngaho mu Ruyigi. Egome. Ibibazo mu bijanye no gutunganya neza amasosiyete yacu. Hari n'abari bamaze gutanga amande canke bakugarirwa kuko batitaye ivyo gukora bisunza amategeko. Cyane ariko mbwira neza kamarade. Iki iyo cabinet Cacbu ikifasha abandi neza na neza. Nabona bagiye abantu bose bafite canke bifuza gutanguza amasosiyete, amakoperative, ubunywero, amamangazine, amafarumasi n'ibindi vyinshi. Ikaba abantu bose bafise ibyo bariko barakora kuko bafise nimero ndangamudandaza logiciel de commerce na nifu bose bariko bitura Cacbu ikabatunganiriza vyiza vy'abantu. Sabwe Tumva Cacbu ije yinyisha ungayi wacu mu Ruyigi. Burya urazi ko hariho abantu bageze mu bintu vyo kudeklara usanga bajuragirika naho mengo baja mu vyo batazi. Yo hewe Sabwe ngiwe nyene kwitura Cacbu ifashe gutunganya neza ivya societe yanje. niho wokora utekanye. Banyaruyigi no mu micungararo mwavyumvise Cacbu yamaze kubashwara ngaho iwanyu bibafashe gukemura bya bibazo vyose mwahorana mu gutunganya neza amasosiyete yanyu. Nimubiture babatunganirize. Iri mu gisagara ca Ruyigi neza na neza imbere ya rompwe ku mugumya wa kera. Ico mubaza bahamagare canke mubandikire kuri 67 70 52 91 canke 62 46 14 73 kumwe na Cacbu nimukore mutekanye kuko mwisunda amategeko.